Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Imyerekano yo kwiyamiriza ibura ry'igitoro, ubukene, inzara hamwe n'ubusuma bwa CNDD-FDD kuri uyu wa gatanu kw'igenekerezo rya 26 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Hari amakuru ahejeje kudushikira avuga ko abarundi batari bake bamaze gutegura imyerekano yamagana ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi akaba ari imyerekano yamagana ibintu bitandukanye kandi biteye ubwoba biriko biraba mu gihugu c'u Burundi, harimwo ubukene bwugarije abarundi, ibura ry'igitoro, ibura ry'ibyankenerwa nka byose, ikoroka ry'amafaranga y'u Burundi. Ibi byose akaba ari byo abanyagihugu bazajya mu mabarabara bagatangura kwamagana ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru, aho tuza kubabwira abariko barategura iyo myiyerekano ndetse n'icyo igamije, ndetse n'abakomeye cane mu butegetsi bwa CNDD-FDD baba bari inyuma y'ibyo bintu biriko birategurwa. Abantu mutemera ko yaraye yubuye ubutare bigiye kubakomerana. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko abatariko bemera ko yaraye yubaye ubutare bigiye kubakomerana, kandi akavuga ko bagiye guhura n'ingorane zikomeye cane. Aya akaba ari amajambo yatangaje, ariko nanone abatari bake bakavuga ko n'ubundi naho ubwo butare bwaboneka mu gihugu c'u Burundi ataco buzigira bumarira abarundi, kuko ubwo butare butwarwa n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru bikarangira abanyagihugu ataco babonye, kuko uyu munsi igitoro cyarabuze, isukari yarabuze, amafaranga y'agaciro yarabuze, ariko byose ntibyabuze kuko ubundi byagakwiye kubura, kuko n'ubundi basanzwe bacukura ubutare, ariko ntawumenya aho amafaranga ava muri ibyo bikorwa byo gucukura ubutare ajya. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko Uburundi butunze, ariko ko abatunze ari abategetsi bo ku rwego rwo hejuru, kandi benshi bakemeza ko igihe iyi ntwaro ya CNDD-FDD izaba itarahinduka ibintu bitazigira bigenda neza mu gihugu c'u Burundi. Saya gusa twabateguriye, hari n'andi ahambaye cane nayo ariko aradushikira yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya uwari wose ashobora gutembagazwa ku butegetsi n'ibindi bihangange. Akaba ari amakuru avuye mu nzego z'ibanga, ndetse akaba ari amakuru avuye mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye bemeza ko ibintu byamaze kurangira, ko umugambi wo kumukura ku butegetsi wamaze guhera, igisigaye akaba ari igihe gusa. Byose nyine mugiye kubikurikira mu idonido ry'aya makuru. Wowe ico ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone canke subscribe, akanika ko ryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abantu mutemera ko yaraye yubuye ubutare bigiye kubakomerana byanga byakunda. Bagenzi nimureke kumugora, tumusabe vuba ibiva muri ubwo butare tubibone, maze abarundi batore akoyoko. Atwemereye imiliyoni 50 z'amarundi buri kwezi. Atwemereye ko atabafasha Uburundi agikeneye na kare bamukangishaga ubu miliyoni 10 bw'amadolari, none ubu ngubu agiye kujya yibonera imiliyoni 50 z'amadolari ku kwezi. Abarundi dukeneye igitoro, dukeneye ifaranga rifise agaciro, dukeneye gusubira kuronka amazi mu mabombo. Hari nk'amakaritsiye za Bujumbura zimaze indwi irenga zitabonye amazi.
dukeneye amabarabara meza, dukeneye agasukari ku babyeyi keza, dukeneye agashahara gafatika, dukeneye amashuri meza, dukeneye amavuriro meza. Perezida akanoti yakabonye, nta kibazo gisigaye, ahubwo naduhe isango ry'aho tuzotangurira kuvoma. Nawenu ubu si bimwe bya 2060, ahubwo rwose biraboneka neza ko agafaranga kamaze kuboneka mu gihugu, kuko Ndayishimiye ubwe niwe uriko urabihamya. Ariko perezida n'abaguhanura ntuze urabavuma. Burya uwo mutegetsi yavuze iryo jambo ntugire ko umucira urubanza utamwumvirije. Si byiza kwibwira ko abazungu bamutumye, byiza umwumviriza hanyuma mugatohoza. Abakuru b'ibihugu benshi baranonerwa n'abama babakomera amashi n'iyo biheze ndetse n'iyo bihenze. Perezida iki cy'imyaka 50 Ababiligi bamaze bimba ubwo butare muragishoza neza. Ababiligi barwaye Uburundi imyaka 46 kuva mu mwaka w'1916 gushika mu mwaka w'1962. Nawewe nubishatse bimba ubwo butare barafashe, naho ntibashitse bimba ubwo butare barafashe akanya ko kuburondera. Hari abahinga mu byo gucukura ubutare bemeza ko Ababiligi basize bakoze ikarita yerekana ahari ubutare, nka Satelite na Koruta boba bagiye berekanye ko ziriho cane muri Kabarore, Murehe na Ntega. Ubwo ga perezida ntibyoba byiza muhamagaye abahinga b'ibyo bibazo kurusha kumviriza cane abadandaza bababwira ibyo mushaka kumva gusa. Umudandaza yama afise igiharuro ciwe. Byiza aho hamagarwa abahinga babinonosoye kugira ngo mumenye ibyo ari byo kandi mumenye icyo Uburundi bugiye kungukira muri ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ko OBM itavugwa muri kino gikorwa kandi ariyo ibijejwe. Perezida ubwo ikigo cya leta kijejwe ubutare OBM nimwogiha igikorwa cyo kubigisha neza iby'ubwo butare, gutyo bigakorwa neza byisunze ubuhinga bwose bugezweko. Ubwo ku kibazo gihambaye gutyo urwego rwishiriyeho, mwebwe nyine nimworuha ijambo gutyo mukaronka umuco ukwiye imbere yo gutangaza no gufata ingingo, kandi ntaco murabanza gutohoza. Perezida inzego mwizeye n'uz'ubutungane nka Procureur General de la Republique ko zatubwiye ko bamwe muri abo bantu muriko murizera ari abasuma bakomeye bayogoje ubutunzi bw'u Burundi. Ubwo ntimwofata akanya gakwiriye ko gusuzuma ibyo bababwiye, mukanaraba ko inyungu z'u Burundi zubahirijwe koko. Ico twifuza nk'abanyagihugu b'u Burundi nuko iterambere ryonyaruka, nuko ibyo muriko muratubwira byoba ukuri, ariko nugusuzuma ibivuzwe n'ubudandaza nta kibi kiba kirimwo rwose, mukumviriza n'ababafasha gutwara igihugu, kuko ntago mutwara mwenyine. Inyishu aka kabazo kariko karatera ikibazo gikomeye cane. Bama bavuga ko Aprona yakoranye n'abakoroni Ababiligi. Byagenze gute imyaka 40 batwaye ngo abo bakoroni ntibababwire canke babereke aho hari ubutare? Iri jambo bama bitwaza ngo abakoroni simbona ico riba rigamije, kuko rwatwaye imyaka 20. Sinzi rero ko bashinze leta haba harimwo umukoroni. Nimba hariho umuntu adashigikiye ibyo bakora bamwita umukoroni co kimwe nawe. Nkibaza iki kibazo, Bunyoni n'ukuntu tumuzi yahenzwe n'abakoroni? Abatari bake baribaza koko niba Bunyoni yarahenzwe n'abakoroni. Uburundi bwaraguye mu isanganya kuronka abarongozi nka Ndayishimiye. Iyo minsi ariko aratabura mu kuvuga amadolari rigeze ku 6,700 mugabo ari kuvuga ubusa imbere y'abantu. Nukuri kose aratuzengereje, tugombe tumukureho kandi tugombe tumukureho hakiri kare. Kubimaze iki kugumya wama uvuga ngo amafaranga arahari ariko abarundi bagategereza bagaheba?
UBM nta jambo igifise muri ico gikorwa kuko umukuru w'igihugu wenyine yasize atanze nimero yiwe ya WhatsApp ati abize ibijanye n'iby'ubutare Enjeniyeri Mine bamwandikire wenyine kuri nimero yatanze hama nayo ngo natanzwe ngo abo nyine ngo nibatange dosiye zabo ku buhinga ngurukana bumenyi kuri link yatanzwe na Page. Ibihushane bikomeye cyane. UBM ijejwe iki? Umukuru w'igihugu we ngira yarabonye ko bamukorera nabi. Page yoyo aho naho ijemwo gute? Birababaje kandi biratangaje. Mu Burundi nta kindi mbona gisigaye, habuze umugambwe mushasha ugarukana igihugu kuko biraboneka neza ko umugambwe CNDD-FDD ugejeje igihugu ahatemba. Nukuri Ndayishimiye ariko arica igihugu ku rugero rukomeye cyane. Mbe harya nikeri ntibivugwa ko yocukurwa mu kiringo c'imyaka 50 none habuze ikiyo ngo itugirire abakire. None nukubera iki bama bavuga ibintu bitaroranye kandi ibintu biboneka neza ko amafaranga ava mu butare yose atarwa n'abategetsi bakomeye cyane. Uyu mugabo yama ururirimbo uyu mugabo Ndayishimiye yama avuga ibintu bitaroranye kandi nukuri amaze kwica igihugu ku rugero rukomeye cyane. Ijambo abakoroni mu kwiyamamaza mutubwira ibyo muzokora, kabatora hagahera ibijanye hagahera ntacyo mukoze. Ubu naho ngo ubutare ngo abakoroni mu mezi atatu ubutare ntibuzoba bukivugwa kuko muzoba mwagabuye hagati yanyu birangire uko bibe akamizwe n'ingoma. Nukuri abarundi turarusha mu bisanzwe kubera mu bijanye no gucukura ubutare harangwa nk'ubunyonyezi bwinshi, ugasanga bariko barabwimba. Njewe nosaba leta ko mu minsi yo kubwimba boza barabicisha kuri RTNB live kugira buri murundi wese acungere neza itunga rusange ry'igihugu kandi amenye aho ibintu biriko birajya ndetse amenye n'ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Guhubuka kurogota kuvuga ibintu bitagira urutonde, kujuragirika, kutawakuba ndetse no kuvuga ibitaroranye nibyo biranga intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye kuva yashika ku butegetsi. Ibyo bifise bene byo muri Arabia Saudite, abandi bakorera igihumbi n'ayarenga, natwe dukorera 800 none nibihimbire bavuge ayo bashatse. Abadukijije nibo baturiye. Nukuri Ndayishimiye niwe wa mbere musuma dufise mu gihugu c'u Burundi. Igihe yandihinduka n'intwaro igahinduka yenda ibintu byasubira ku murongo, ariko ndamya neza ko igihe CNDD-FDD izaba igitwara igihugu nta gihugu c'u Burundi kizigera gitera imbere. Njye ndacabaza mu ntara ya Bujumbura muri komine Kabezi ihinguriro sinzi nimba ariho baburongera munsi y'ibarabara rya Rumonge aho bita Kunyamugari hoho ko mbona byahagaze. Ubutare baraheze baca barugara. Inote bwavuyemwo byagenze gute? Ubutare mu basuma nico kimwe n'ibya Kongo rwose ntaco buzigera bumarira abarundi bato bato. Bijya yavuze byose muze mu mpinyuze inyuma y'imyaka 3 nimwumva hari ico abivuze ko. Niba bimubaza azoca avuga ngo iby'ubutare biragoye bizoherera iyo. Ndibuka Nkurunziza avuga nk'ibyo mugakara ngo tugiye kugorora kubera ubutare bwari bwabonetse butari bukeye. Abagabo n'abantu basanzwe bavuga amajambo ariko adafise ifatiro. Nukuri Neva ariko arahemukira igihugu c'u Burundi ku rugero rukomeye cyane. Kuba dufise ubutare ni ikintu gishasha kuko twakuze twumva inzahabu ikamaramangambo Muyinga, inzahabu mu Cibitoki hose zagitaza turumva havugwa ubutare ndagishasha kirimwo kubwumva, ahubwo mutama wacu ko arinze abwemanga ku mugaragaro ntangure kubukoresha neza bugirire akamaro abarundi bose. Nibuka kera tukiri abana twari imigwi ibiri, hari umugwi hageze uvuga iby'ukuri twaramurwanyaga, hageze uvuga ibinyoma tukamushyigikira. Ndayishimiye koko ubu turamufata gute? Nimba atari ubumenyi buke mfise nibaza ko hariho n'ubuhinga bwo gusuzuma bakabona
ibyiriko birakorwa ndetse bakamenya n'ibiriko birakorwa. Ni ukuri Ndayishimiye ntaho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi. Nta murundi yosamazwa n'iby'ubutare kuva kera bwanye bwimbwa bugashorwa, kandi si Burundi gusa, hari ibindi bihugu byo muri Afurika abenegihugu bagowe kandi bimba ipeteroli, ariko amahera yose aza afasha abari n'imitahe kugira tubone ko bizodufasha, ribafute obari canke igabanye imisoro umutangakori yoroherwe, basi batume batwemerera ko bizoza canke azobitwemerere muri 2027. Gusa biraboneka neza ko n'ubundi ibi ntaco byafasha abenegihugu bato bato, kuko aho bigejeje, aho CNFD igejeje igihugu ni habi cane, kuko biraboneka neza ko ibintu bigeze habi cane, kandi bikaboneka neza ko bigeze ku murindi ukomeye cane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo avuga nta na kimwe yigera akora. Turahurijwe hamwe n'amajambo bama bavuga ngo ubutare none aho bwavugiwe mugabo tutabona na kimwe, ibyo ntimwobiheba kweri. Mara ngo imusongati ngo hariho nikeri, ngo imutambu ngo batanguye kwimba inzahabu. Eka mu kuvuga henshi ariko ntikigera twumva iyo aho ubwo butare bwagiye. Ni ukuri abategetsi bakwiye kugenda hakiri kare. Ubutare nibabuhe Denise Nkurunziza na Musenyeri wa Diyoseze ya Bujumbura n'urya atwara parisemu na Rukomo, abariko babukwiragirana soke bace buka harya. Ni ukuri biraboneka neza ko ibiriko biraba biteye ubwoba, kandi biriko biraboneka neza ko ibintu aho bigeze biteye ubwoba. Tuve kuri iyi nkuru irebana n'ubutare, amakuru yacu tabandanize kuri bino biriko biravugwa ko kuwa gatanu ku igenekerezo rya 26 ukwezi kwa karindwi 2024 hateganyijwe imyerekano yamagana ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse ikiyamiriza ibura ry'igitoro, ubukene, inzara hamwe n'ubusuma bwa CNDD-FDD. Ibi byose bikaba biko birakorwa mu ntumbero yo kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wecu ubusabwa nta kindi ni ugukanda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cyane azaba agezweho ari kuvugwa mu bihangange muri CNDD-FDD. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.